ndabaramukije bakundwa ni Fablice MANIRAKIZA. Welcome to Buja City Plaza, aho ibitangaro by'abarundi bigira bibere, aho kwiha iteka ry'abarundi tugira tubikorere. Ni umunezero udasanzwe kuri Fablice MANIRAKIZA, ni umunezero udasanzwe ku barundi twese, n'umunezero udasanzwe na cyane kuri babanyamitahe bafashe ya mbere mu gushira imitahe yabo mu kigega cha One Africa Investment Fund kugira kizotanga uburyo bwo kubaka iri soko rikuru rya Bujumbura. Rero inkuru nziza ivuga iti kwigenekerezo rya 2026 muri uku kwezi duhejeje kwa kabiri mu 2025 harakoranijwe inama shikiranganji yabaye igirwa na nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Muri iyo nama shikiranganji mu byizwe harimwo urwandiko, harimwo igisabo twari twagize cy'ukuntu twotunganya ibi bikorwa by'isoko rikuru rya Bujumbura. Imana ninahazwa gatangaza, Imana y'u Burundi ninahazwe cyane kuko uko twabishikirije barabidukundiye, barabiravye, barabona neza ko abarundi twasidukanye n'iyonka. Barabona mwebwe barundi mumaze gufata ya mbere mu gushiramo imitahe ko twahagurukiye rimwe, kandi ko abarundi hageze yuko twitera iteka iterambere ryacu tugiyubakire. Novuga ati ubumwe bwacu nizo nguvu zacu kugira tuvyerekane ku by'ukuri mu kubaka iki gikorwa c'iteka ca Buja City Plaza. Rero ibintu bigiye kugenda uko uruhusha rwo kubaka iyi shopping complex canke Buja City Plaza twararurose. Imana ninahazwa gatangaza, nico gituma nababwiye mwibuke neza iki ni gikorwa ca twese, babe abarundi bari ngaha, baba abarundi muri diaspora, mumenye ko iki ari gikorwa ca twese. Ibikorwa twabitanguye aha ni hamwe rero tugira dushire faze ya mbere, hariya tugira twategure neza. Ubu nta kibuza twagiye ku kivi, ibigiye gukurikira nkuko byasabwe n'inama shikiranganji, convention ya Ubaka Nation Group na Ministeri ya Infrastructure ariyo ibazwa ibi bikorwa vuba cyane, turayibashirira ahabona. Ikizokurikira tuzogira press conference aho dutumira ama media yose, dutumira abavyifuza bose kubimenya, baze tubasigurire imvo n'imvano n'intambwe zose zigiye gukorwa kugira twese twihiteka muri iki gikorwa. Rero akamunyamukuru ushaka kwatera uno munsi kwari kubamenyesha ko ibintu novuga ati kumunezero turanga ko ibintu bigiye kugenda neza cyane, no kubamenyesha rero mwebwe muri ko murabandanya mugura imitahe, mushiramwe imitahe, mubandanye mushidukana n'iyonka, kuko nitwagira ya press conference tuzohava tuca tugabanya ikiringo kugira novuga ati ibikorwa vyiruke. Rero we wipfuza kudasigara inyuma muri iri terambere, kaze nababwiye muravyibonera. Twatanguye amenagement y'ikibanza mu minsi mikeya, ubu tugira dufate ibi byose tubishire muri iriya zone ku buryo iyi faze ya mbere mu kiringo kiri munsi y'ukwezi muzaba mwabonye yatanguye kuduga hejuru. Rero mwaratwizeye, ibikorwa muravyibonera, ni vy'abarundi bose. Mwibuke ca kigega cacu nica abarundi bose, babara abarundi bari mu Burundi, babara abarundi bari muri diaspora. Novuga ati mwese mumfashe dushimire leta nkozi, leta mvyeyi kuba yaragize ikizere cyo kuvuga ati reka abana b'abarundi twerekane ko dushoboye. Thank you very much. God bless you all.